Ikigo CDE kimaze imisitari mikeya gitunganya gikora ivyigwa bitandukanye. Ivyo vyigwa rero tukagerageza kubishikiriza imigwi itandukanye. Muri ico kigabane rero c'ivyigwa uno munsi twatunganije inama n'abamenyesha makuru kugira ngo dushikirize ikindi cigwa gishasha duheruka gukora ku bijanye n'ivyo igihugu c'u Burundi cokora mu bijanye no gukwega abikorera utwabo mu gihugu c'u Burundi. Mu cigwa twagerageje kwerekana ingene kugurura urudandazwa ku Burundi vyodufasha gukwega abanyamitahe bakazana imitahe yabo mu gihugu cacu. Ukuvuga twanse nk'igihugu ko vyimbuwe hanze bizi iwacu, natwe hazogera igihe ibyo twimbuye iwacu banke ko biji iwabo. None nibanka ya mahera y'agaciro tworonse ivyimbuye iwacu bigiye iwabo tuja tuyakura. Ukuvuga twugurura urudandazwa tukabana nk'ibihugu duhanahana byofasha cyane abanyamitahe bakagenderanira ubutunzi bukiyongera n'amahera y'agaciro akinjira. Iyo umuntu aretse ibiva hanze bikinjira canke ivyo waba bikagenda ku yindi soko hanze, birahiganwa n'ivyo bisanze kuri iyo soko, biraronka bikiha amanota bigeranje n'iyo soko nshasha bigiyeko, bigatuma bigaruka iwawe ukiyumvira ati mbe nokora iki kugira ya soko yo hanze ishobore gushikana ibidandazwa bishobora gusumvya agaciro bimwe sanze kuri ya soko. Nukuvuga bidufasha kwinagura twebwe nyene ivyo dusanzwe dukora tukabiduza agaciro. Gutyo ni uko tuduza agaciro, uko turondera ko ibidandazwa byacu biba vyiza cyane gusumba, bigirira akamaro abari ngaha mu Burundi babisuma canke babironka, bikagirira n'akamaro ku gihugu kubera nivyagenda hanze bikisanga bisa agaciro keza kubera vyanose akanya keza. Ugenda kwipima ku masoko mpuzamakungu bituma agaciro kiyavyo kiyongera, bigatuma vyinjiza n'amafaranga y'agaciro mu Burundi. Iyo rero turetse byose tukaguma twugaye, ego tuba turiko turabikorera ngaha iwacu gusa mu Burundi, ariko hariho amasoko mu bindi bihugu menshi twoshoboye kubishikanako bikagirira akamaro kenshi igihugu cacu mu kuzana amafaranga y'agaciro, mu kuzana abandi banyamitahe baza no gukora ivyo nyene dusanzwe dukorera ngaha mu Burundi. Ivyo byose n'inzira nyinshi tuba turiko turugara muri izo ngingo. Ico twita investissement direct étranger. Ico cigwa rero twagishiza habona uno munsi kugira ngo abanyagihugu abajeje gufata ingingo zotuma ico gisata kibi gisata kiza gutorera inyishu ingorane z'ubushomeri, ingorane z'amafaranga y'agaciro, ingorane z'akanovera, ingorane z'ibiciro bininiya n'izindi ngorane usanga igihugu gifise, kugira ngo benshi bayimenye maze bafate ingingo zofasha igihugu kuva ku murindi turiko tuja kundi murindi uri hejuru.